Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Mukaba muyashyikirizwa na Elvis niyo mwungere. Turi ku munsi wa gatanu igenekerezo rya 3 umwaka w'ibihumbi 2025 kaze muri ano makuru twabateguriye agizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Kinagira igitoro ryamaho mu Burundi rinyegeje ubusuma bukomeye bw'amahera y'igihugu mu matoza RP yakoze isanga ibiro vy'umukuru w'igihugu biza kwisonga by'ubwo bunyonyezi. Irungikwa ry'abasirikare b'Abarundi ku butaka bwa Kongo ngo nta kindi bigamije atari kurwanya abagwanya ubutegetsi bwa Gitega bashinze imizi muri ico gihugu. Ivyo bishikirizwa na Reveriyano Ndikuriyo arongoye umugambwe CNDD FDD. Hari mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru kuri uyu wa gatanu, muraza kubikurikira. Nayo nkuko bisanzwe ku misi yose ya gatanu igice ca kabiri cyano makuru cahariwe ikiganiro c'ibidukikije. Uyu munsi tukabayagira kubijanye n'isuku rikirirangwa mu bice bimwe bimwe by'igisagara ca Bujumbura. Aya n'ayandi ni mu kanyisase ndabaramutse nongere ndabahe n'ikaze mwidonido. Izo ni biki numvaga yemwe. Reka makurani nagahinda gusa mu bisata byose namarira n'imyidogo biharangwa. None da Kapitori nawe ivyo bituruka kuki? Umve basha namwe ngo bituruka kuki? Mwene mwumva ko biterwa n'intwaro mbi. Intwaro mbi? Intwaro mbi no kuvuga iki Gasaruvato? Intwaro mbi naho ubona atagisata na kimwe gikora cisunza amategeko bituma igihugu gihungabana mu bisata byose. Makura umve makura hajya wumva bavuga ko nyakwigendera Perezida Nkurunziza yagandaguwe ahawe isumu n'abamusubiriye ubutungane ntibugire ico bubikorako. Umugwiza atunga Jackson Simbananiye batazira kirahwata akagandagurwa kakaba kamizwe n'ingoma n'uruhara yagize mu rugamba rwa CNDD-FDD. Umumenyesha makuru Sandra Muhoza apfunzwa ziriki. Muganga Christophe Sahabo amaze imyaka 2 mu munyororo atarubanza rumwagira azira umunoho wakagwi k'abategetsi. Ivyo byose bituma ata muntu n'umwe asubira kwizera ubutungane. Emwe sivyo gusa warumvise bavuga rugomero rwo ku mpanda rwanyurujwe imiliyaridi 54 zari kugubaka zikagabugwa n'akagwi k'abategetsi. Umukuru w'igihugu Ndayishimiye yavugwamwo bikarangira hagaritse amatoza kuri iyo dosi. Bibuke ya miliyoni 120 y'amadolari yanyurujwe n'ishiramwe Prestige mu rudandazwa rw'ibitoro. Havugwamwo n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline. Ubusuma mu gisata c'ubutare ivyo vyose bituma haza ubukene, ubushomeri, ubukene bw'imiti, tutibagiye icikagurika ry'umuyaga nkuba, ubukene bw'amazi, isukari, igitoro coco. Emwe twarumiwe. Yo ndatahuye bayo. Ivyo byose bigasonge gusibe n'ubusuma bwama bwibonekeza igihe cyose amatora ageze. Bisigura ko twamado twagwa nabo tutitoreye. Ubu rero ndabonye igituma ibi byose bitigera bitorerwa umuti. Erega yemwe inyinshi zova muri twe bw'abanyagihugu. Ndasubiye kubaramutsa nari mpejeje kubibabwira mu ncamake yano makuru. Ikena ry'igitoro ryamaho mu Burundi rinyegeje ubusuma bukomeye bw'amahera y'igihugu. Ivyo bigaragazwa n'amatoza iradiyo RP imaze imisi ikora mu nzego zitandukanye z'igihugu. Ikibonekeza nuko ibiro vy'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye biza kwisonga. Ishirahamwe Prestige rivugwamwo umukenyezi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye n'umunyarwanda Bonaventure Hagizimana niryo no buriseruka muri ivyo bikorwa vyose. Igitangaje akaba ari uko muri ubwo busuma inzego za leta zikoreshwa zitagira umutwe n'amafaranga y'ifashanyo y'abafasha Burundi nk'ikigega c'isi yose FMI. Ni inkuru ya bagenzi bacu Bobo Rugurika na Josiane Muzaneza.
haraheze imyaka irenga ibiri ikibazo c'ubukene bw'igitoro kibaye ndanse mu Burundi. Mu ntango y'ubutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye, umukuru w'igihugu yarivugiye ko ubwo bukene bw'igitoro bwatewe n'akagwi k'abategetsi ngo bateye ubwo bukene bw'igitoro bafise intumbero yo gutera imigumuko mu gihugu maze ngo bagire ko bamukura ku butegetsi. Evariste Ndayishimiye ntiyigeze abwira abarundi ariko amazina y'abo bategetsi bashatse kumukura. Ico gihe Evariste Ndayishimiye yaciye avuga ko yifatiye mu minwe ikibazo c'igitoro. Mu nyuma niho hatanguye kuvugwa ishirange Prestige umukenyezi wa Ndayishimiye yoba afisemwo umutahe. Inyuma y'umwaka ejo bundi muri 2024 Evariste Ndayishimiye yarasubiye arahindura imvugo abwira abarundi ko ubukene bw'igitoro butegwa n'abategetsi babuza abashaka kuzana igitoro mu Burundi. Aho asa n'uwari yibagiye ko yabwiye abarundi ko ikibazo yacifatiye mu minwe. Ariko rero amatohozi radio RPA imaze iminsi ikora agaragaza ko imvuga Evariste Ndayishimiye ari yo kwiyorobeka no kwiyorohereza mu busuma bukomeye buriko burakogwa hitwajwe ubukene bw'igitoro. Ayo matohoza yerekana ingene President Ndayishimiye afatanije n'ubutwara iperereza General Ildefonse Habarurema hamwe n'umuyobozi mwishikira mu biro kwa President General Aloise Sindayebura bakoresha inzego za leta mu kunyuruza amafaranga y'umurengera haba mu kuyasohora mu banki nkuru BRB mu gushinga amashirahamwe mashasha ya leta na Sopebu kugira kingira ikibaba ubusuma bukorwa n'ishiramwe Prestige nko mu kwidugiriza ibiciro ku masoko mpuzamakungu y'igitoro. Ibiteye ubwoba nuko muri ubwo busuma inzego za leta zitagera umutwe kunyuruza amafaranga atangwa n'abafasha Burundi nk'ikigega c'isi yose FMI. Mu rukurikirane rw'amakuru twakuye mu matohoza atandukanye tuzobereka uruhara rw'umwe wese n'ingene umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye abesha abarundi naho hari abavuga ko akoreshwa amakosa n'abatwara iperereza ryiwe. Urakoze Josiane Muzaneza. Muri politike naho umugambo CNDD-FDD ngo nibaraje ishinga n'isubira inyuma rya kaminuza y'u Burundi co kimwe n'indero muri rusangi. Ivyo vyashikirijwe n'umukuru w'uwo mugambwe mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru kuri uyu wa gatanu cabereye mu ntara ya Makamba. Habere yendi kuriyo arongoye uwo mugambwe asigura nyabona ko kubwabo iyo kaminuza yateye imbere uravye ingene ubu yakira abanyeshure benshi. Ati bisata byagiye rasubira inyuma imyaka 200 kugenda bukebuke tworaba mbe kaminuza sawa kaminuza ejo ninde yaje muri kaminuza kumvuga ko atangorane zariho hagenda bangaye twege kuva komine Kayogori baho ngira ngo nizira tanguja kuri kaminuza kuva yeso kisata kwisi ikomine yose agenda umwe mbe ko nkuru yatogwa n'abantu bangaye kumuvuga ngo bisata byasubiye inyuma ko nkuru nitwiga tukagenda tweza amashure ngo twayobewe muga amazina yacu akunguruzwa navyo muzi oya two bisubiramwo apana kuzabura kuvuga ngo na forum mpuzamakungu two bisubiramwo tukavuga tuti none nimba kaminuza irimo abantu 500 ubu hakabageza aho tugira abakaminuza abantu 10,000 bigataka ico kimwe nimba cyatawa tora ku nkuru mugabo ubu ugasanga hariho abaronka 100% ko intara ya Karusi yitora ku nkuru 100%. Ntidufate yuko akantu mukantuze kamwe twagure turabe ego hariho bimwe bigora umugabo ari kuri gukivi uragira bikugora atacukora none urubo tugogwa ni Haberiyendi kuriyo yavuze kandi kwirungikwa ry'abasirikare b'abarundi mu gihugu cya Republika y'Intwaro Rusangi ya Kongo aho yamenyesheje ko inyungu Burundi bukura muri ico gikorwa ari kuronka uburenganzira bwo kugwanya batera Burundi bava ku butaka bwa Kongo. Bavuze muti abasoda b'u Burundi bari muri Kongo barabashima Burundi bwunguka iki mu bisanzwe igihugu nivyo Kongo n'u Burundi bafite imigenderanire gufashanya mugano usha kugenda mu kintu utagira mu nyungu uje inyungira abaho turetse ni kubiboneka none umuntu avuze ati dogwanya Burundi ukamenya hari ntumusangayo none muri Kongo ntiba baravuga ko ariyo bari reka nabi wacu bajeyo niyo vyagongana bakubitanire hariya mugabo abanyagihugu b'igisenyi babeho neza vyahereye hanze hari ico nonaho ega turashobora no kubivuga none uvuze kugwanya Burundi nguri Kongo ntibaza kugupaturira ngo bakubone bakurare bikunze muheze wari baze ko twagiye kurondereza habo negative burya umutekano niwo wa mbere kandi mwarumva ko bivuga amazina bati turi muri Kongo Kongo ikivuga iti nanje ko bariyo turabemereye muganatike umuco muza muhadufasha turatwara igihugu. Uwo yari Reveriendi kuriyo arongoye umugambwe CNDD-FDD. Tuve mu gisata cha politike tuje mu gisata c'agateka ka zina muntu aho abantu batanu bishwe mu ndwi yo kuva ku igenekerezo rya 2023 gushika ku rya 2029 Kigarama umwaka uheze w'ibihumbi 2024 abantu babiri bakorerwa ihohoterwa rifatiye ku gitsina umwe aranyuruzwa uyundi nawe ahagarikwa mu buryo buciye kubiri n'amategeko.
ivyo tubisanga mu cegeranyo gisohoka burindwi c'umuhari uharanira iyubahirizwa ry'agateka ka zina muntu mu Burundi iteka. Ishirahamwe ry'igiteka rirerekana kandi amakinga rifise ku bijanye n'isoko ryo gucukura ubutare ryahawe ishirahamwe Soterebo atahiganwa ribaye. Iryo shirahamwe rigwanira agateka ka muntu risaba ko agateka ka zina muntu ko kubahirizwa mu Burundi. Kurikire Egide Habugiyaremye ajejwe kumenyesha amakuru muri rigiteka. Umuhari uharanira agateka ka zina muntu iteka basohoye icegeranyo bamara usohora kundwi cova kw'igenekerezo rya 23 gushika igenekerezo rya 29 Kigarama mu mwaka wa 2024 cerekeye uko agateka ka zina muntu kifashe mu Burundi. Ico cegeranyo kigizwe n'ibintu bikuru bitatu: ibijanye n'umutekano, politike n'ubutunzi. Igice kijanye n'ivy'umutekano, abantu bagera kuri 5 nibo bamenyekanye ko bishwe, 2 muri bo batogwa ari ibiziga, abantu 2 barakorewe amabi afatiye ku gitsina, umuntu umwe yaranyurujwe arabugwa irengero, umuntu umwe yarabonejwe igufa, n'umuntu umwe yahagaritswe bidaca amategeko. Kujanye na politike, ico cegeranyo kiragaruka ku biganiro umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yagiranye n'abanyagihugu n'abamenyeshamakuru kuri CSKP ingenekerezo rya 27 Kigarama mu mwaka wa 2024. Yavuze ko ari umwaka w'impinduka mu bisata vyose vy'igihugu ku civugo c'umwaka w'umukozi. Yahagurutse ku bisata bigize ubuzima bw'igihugu aho abatigenza neza bazohanwa hakurikijwe amategeko. Ku bijanye n'ubutunzi, ico cegeranyo kiragaruka ku bijanye n'isoko ryahawe ihinguriro Sotrevo Mining Company kugira icukure ubutare imurehe mu ntara ya Kirundo. Umuhari iteka uragaragaza impungenge ufise kuko itangwa ry'isoko ritaciye mw'ihiganwa uburambe iryo hinguriro rifise muri ico gikorwa nuko rizotunganya ivyo bikorwa. Umuhari iteka ukaba urangiza ico cegeranyo ugira ico usavye abo bose bogira ico bakoze na cane leta ya Gitega kugira agateka ka zina muntu kubahirizwe mu Burundi. Muyavugwa mu mutekano naho abantu 8 bapfuye, abarenga 10 barakomereka mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu bivuye kwisanganya ryabereye kwibarabara ry'igihugu nimero 7 ahitwa Mugwingwe ku mutumba na zone Vyoya muri komine Mugamba y'intara ya Bururi. Amakuru ava muri iyo zone avuga ko abo bantu bari mu modoka yo mu bwoko bwa Yase yatembagaye mu gihe yarivuye mu gisagara ca Bujumbura yerekeza muri komine Gishubi intara ya Gitega. Umuvuduko munini woba ariyo mvu yateye iryo sanganya rikomeye. Abakomeretse bakaba baciye bajanwa ku bitaro vy'Imatana aho bariko baravurirwa. Tumire amato gato tubandanye nano makuru twabateguriye. Ababanyi ba Grace Nibizi umurundikazi yahungiye mu ikambi ya Nyarugusu basaba ko yovugwa mu maguru masha kuko aremvye cane. Kubw'umwe mu babanyi biwe, uwo mukenyezi wo muri iyo kambi iri mu gihugu ca Tanzania yatanguye kuvyimbinda kuvaho yibarukiye babanje kumukora ivyo bita cesarienne mu gifaransa haraheze umwaka urenga. Haragwaye yafashe iryo tariki 10 z'ukwezi kwa kabiri avyara kozwe, hanyuma aravurwa ariko ntivyashoboka ko akira neza, ikizima kikaguma kigaruka hari inkovu. Muri ico gihe gakoresha diplomasi aduha imiti, ariko mu nyuma haca haravyimba. Tugiye ku bitaro tugira ngo nitugende muhira twicare ngo nta ngorane, tugiye ku bitaro ngo nitugende muhira twicare ngo nta kibazo bazokira. Mu nyuma tubona birananiranye, tugenda aho bita Kabasavye mw'ishirahamwe ryitwa ngo ni Zawadi Musada, aho bafasha bumviriza ibibazo kandi bo barafise ubushobozi bwo kushobora kukwandikira ukaza ku bitaro cyangwa ukaza kuri UN. Ariko bo muri icyo gihe batubwiye ngo ntibashoboye, nta kintu na kimwe bashoboye. Amaze kutubwira ko nta kintu na kimwe bashoboye, baciye tuvaho tugenda kuri UN, abajejwe bahagarariye UN, intumwa za UN zikorera hano mu nkambi. Rero mu nyuma haravyimba urabisha kuri iyo tariki tugezeko nta kiva hasi. Ni kuvuga ko umuntu ashobora kuba yokora ikintu na kimwe, umuntu ashobora kuba yotambuka ngo agende urugendo, umuntu ashobora kuryama aragiparika, ikicara amaze kugiparika gutegura, umuntu amwegereye ngo amubaze ijwi ntirisohoka neza, niyo risohotse naho
abagabo avugarira rero nk'ababanyi bimaze kudutera intuntu cyane umwana nawe aracafise umwaka umwe ari mu mutarike nga mwose n'umwana afite ikibazo bivanye no kubera nyina atameze neza tugituma tuko turatabaza kugira ngo tubarabe ico abantu bafite impuhwe bofasha ariko mu ijambo rinini nyamukuru twifuza ni uko yoshobora kuvurirwa hanze y'inkambi kuko hano mu nkambi nta bufasha bwiza buhari kuri we rero twebwe nuko turiko turamutabariza nk'ababanyi. Bamwe mu mpunzi z'Inyarugusu basaba abategetsi ba Tanzania ishirahamwe hasere hamwe n'abandi bagira neza babishoboye gukora ibishoboka byose kugira barokore ubuzima bw'uyo mukenyezi. Mu bijanye n'intwari ibereye naho abakozi bo mw'ihinguriro ry'isima Buseko babandanya kwiyamiriza agatotezo bakorerwa n'umuyobozi ajejwe igisata c'abakozi muri iryo shirahamwe mu kubabera intambamyi kugira ntibaronke bumwe uburusho barikuriwe n'amategeko. Abakozi bamenyesha ko iyo basavye ideni mu mabanki uyo muyobozi ategeka ko bahabwa ideni bariha ica gatatu c'umushahara mu gihe bazi neza ko atariko bitegerezwa kugenda. Abo bakozi basaba ko uyo muyobozi yobareka bakaronka ingurane barikuriwe n'amategeko agenga abakozi. Iminsi yose dusabye kredi yamategeka banki baduha amafaranga angana badukata faranga angana n'ica gatatu c'umushahara tuba duhembwa umukozi abahembwa ariko amategeko ya berute avuga yuko umunywanyi wa banki bagiranye amasezerano na banki bashobora kumukata amafaranga angana ibice 60% by'umushahara bumva bivanye n'amasezerano baba basezeranye ibice 60% by'umushahara. Muga twebwe iminsi yose yamadusira ko amategeko nta na rimwe bigera baturengereza amafaranga badukata ica gatatu cy'umushahara. Urumva ayo mafaranga ntayo kwiteza imbere abarimo ntitugera dutera imbere twama turi hahandi ntitushobora gusaba ideni mu mabanki ngo twiyungunganye iminsi yose bama baca batuzana kuri ayo mategeko icyo gihe natwe bivanye n'agashahara gato tuba duhembwa baca baduha udufaranga dukeya. Iyumvire namwe nta mukozi bashobora guha amafaranga arenga nk'imiliyoni 3, 4, 5 none ayo mafaranga woyakoze iki? Bagomba kwiteza imbere. Nta mukozi wa Buseko yoshobora gusaba kredi ngo agure parcelle ikibagiwe co n'inzu iba yubatse kubera ayo mategeko badushyirako. Rero icyo twasaba ko uyo muyobozi tokwinjira mu buzima bw'abakozi muri ubuzima bw'abakozi ku bibazo bitaba bijanye n'akazi areke dutere imbere. Kuri uyu wa kane abo bakozi bo mw'ihinguriro ry'isima Buseko bari bamenyesheje ko uyo muyobozi ari we yoba yaratumye kandi bataronka inyungu ku mafaranga babitsa mu kigega c'uburaro BHB. Mu ruganda rwa Europeya twasubiye kurondera Sugira Belinda arongoye igisata c'abakozi muri Buseko ariko n'ubu twamukenye. Mu rukurikirane rw'amakuru yaranze umwaka w'2024 turangije kuri uno wa gatanu tuza kugaruka ku byaranze igisata c'amagara y'abantu. Byinshi muri ico gisata vyagiye biracumbagira aho gushika uno munsi hakiri imyidogo haba ku bagwayi haba ku bakorera mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu. Ido nido na Innocent Valente Singirankabo. Umwaka w'2024 turangije igisata c'amagara y'abantu cagiye kirarangwa n'utunenge dutandukanye. Muri two harimo ugufata minenegwe akaranda k'indwara y'ibihere vy'inkende inpox. Hari aho vyagiye biragaragara ko mu mihingo itandukanye y'igihugu no mu bibanza bitandukanye haba ku mashure eka haba no ku masoko uyo mugera utigeze ukingirwa bikwiye. Tubamenyeshe ko uyo mugera wa inpox wibonekeje mu mwaka w'2024 mu turere tw'ubuvuzi 43 kuri 49 duharugwa mu gihugu cose. Icegeranyo c'ishirahamwe mpuzamakungu gitaho abana kw'isi UNICEF casohotse mu mpera z'ukwezi kwa gitugutu 2024 cerekanye ko indwara y'ibihere vy'inkende yari imaze gufata abantu bagera ku 1,607 baharugwa mu gihugu cose. Iruhande y'ivyo ico gisata nyene caranzwemwo imyidogo idasanzwe mu bivuza bakoresheje ikarata ya mituwele. Ahatari hake ku mavuriro abakoresha ikarata ya mituwele bakigwa nabi abandi nibavugwe. Mu mavuriro amwamwe hoho vyaranashika bakabandikira imiti bagiye kwitora bakababwira ko atayihari kandi hari kubera bazi ko leta idaheza ngo yishure ayo mafaranga. Ahatari hake abagwayi bakoresha ikarata ya mituwele barimwe imiti kugira bayigura 100% mu gihe nabo ataburyo bari bafise. Muri utwo tunenge nyene haravuzwe mu mwaka w'
2024 ku kigo kivura abagendana ubumuga bwo mu mutwe CNPK cyo mu Kamenge abagwayi banyuwe kuvugwa bimwa n'imiti kubera ideni rya leta ryari rimaze kuba rinini, aho ubushikiranganje mu byo bujejwe harimo amagara y'abantu bwari bumaze igihe kinini butishurira amafagitire abagwayi bo kuri ivyo bitaro. Haravuzwe kandi mu mwaka wa 2024 ubukene bw'abaganga ku bitaro byo ku Mukenke muri komine Bwambarangwe y'intara ya Kirundo, aho ibikorwa vyahungabanye gushika naho akazi kategerezwa gukorwa n'abaganga batandatu kari gasigaye gakorwa n'abaganga babiri bonyene, abagwayi bakaba aribo baguye mu mporero. Iryo kena ry'abaganga rikaba ryari ryaturutse ku guheba akazi kw'abaganga biturutse kwifatwa nabi ry'ubuyobozi bw'ibitaro bya Mukenke. Mu gisata c'amagara y'abantu muri Ruheshi 2024 umupfasi n'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye yaratanguje icese isekeza ryo kugwanya indwara y'agasama kwigenekerezo rya 13 Ruheshi mu gutanga urucanco ku bana bafise kuva ku mezi 6 gushika ku mezi 59. Umwaka w'2024 turangije igisata c'amagara y'abantu caranzwe kandi n'indwara ya kolera. Kuva mu ntango z'umwaka gushika mu kwezi kwa gatanu ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bukaba bwari bumaze kumenya abantu 1873 bari bamaze gufatwa n'iyo ndwara mu turere tw'ubuvuzi 12 kuri 49 duharugwa mu gihugu cyose. Igisagara ca Bujumbura kikaba arico cafashe ya mbere mu biharuro, kuko mu kwezi kwa gatanu k'umwaka uheze cyari kigeze ku bagwayi 631 na batatu bishwe n'ico kiza. Imwe mu mpamvu zatumye igisagara ca Bujumbura gikorwa ko cane niyo ndwara ikaba ryari ikena ry'amazi meza mu makarti atandukanye y'igisagara. Mu mpera z'umwaka wa 2024 Uburundi bwarifatikanije n'amakungu mu guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe kurwanya ikiza sida kwigenekerezo rya mbere Kigarama. Kabaye akaryo keza kuko ubushikiranganje bw'amagara y'abantu no kurwanya ikiza sida ko bwifatanya no kuremesha abagendana umugera wa sida. Mu ijambo ryiwe ry'umunsi umushikiranganje w'amagara y'abantu Lidwine Baradahana yaboneyeho akaryo ko kumenyesha ko amatohoza yakozwe yerekana ko mu Burundi ibiharuro vyinshi by'abagendana umugera wa sida tubisanga mu muce w'abana bari munsi y'imyaka 4 bitumwe n'abana bavuka ku bavyeyi bagendana umugera wa sida. Ibindi biharuro biri hejuru tukabisanga mu gwaruka rufise imyaka iri hagati ya 15 na 24 bivuye ku bintu bitandukanye bibabangamira mu buzima bwabo. Uyu rero ni wa mwanya wahariwe ikiganiro dukingira ibidukikije. Uyu munsi tuza kurabira hamwe ibijyanye n'isuku rike ryibonekeza mu mihingo imwe y'igisagara ca Bujumbura. Kino kiganiro mugishikirizwa na Herve Niyohire. Dukingira ibidukikije. Dukingira ibidukikije ni ikiganiro gihamagarira abanyagihugu bose bisata bitandukanye kumenya ko ibidukikije ari byo soko ry'iterambere n'amagara meza ku bantu no ku binyabuzima. Ikiganiro dukingira ibidukikije mugitegurirwa mukagishikirizwa na Radio Publique Africaine ijwi ry'abanyagihugu. Mwiriwe canke mwaramutse nshuti bakunzi b'ibiganiro dukingire ibidukikije mwaho mukurikirana kuri RPA ijwi ry'abanyagihugu imisi yose ya gatanu. Uno munsi mu makartier amwe agize igisagara ca Bujumbura hakibonekeza imyanda yegeranijwe ahantu hamwe ikamara amezi n'amezi itarakurwa kugira ijanwe aho yagenewe. Muri kino kiganiro cy'uno munsi mwaza kumva amwe makartier agize igisagara ca Bujumbura ico abanyagihugu bahaba bavuga ko kubijanye n'iyo myanda ibabangamiye nico basaba. Turi kumwe kandi muri kino kiganiro ni mu bahanira ikinirwa ry'ibidukikije avuga ku ngaruka n'ibikwiye gukorwa kugira ngo isuku rike yibonekeza mu gisagara ca Bujumbura riranduranwe n'imizi. Kuri mikro muri kumwe na Herve Niyohire kazi. Dongeye kubaha ikaze nshuti bakunzi b'ibiganiro dukingire ibidukikije nk'uko mwari muhejeje kuvyumva mu ntangamarara ya kino kiganiro. Mu kiganiro c'uno munsi tugiye kurabira hamwe ibijyanye n'ukungene isuku gifashe mu gisagara ca Bujumbura.
bamwe mu banyagihugu bo mu Nyakabiga, Jabe na Gihosha mu gisagara ca Bujumbura bavuga ko bamaze amezi n'amezi imyanda iva mu ngo zabo barabuze abaza kuyikura. Abo vyabaye ndanse ngo bikinga agahumbezi bakaja kubita mu miserege kubera iyo suku rike. Rero bamwe abana babo baramaze no kugwara. Bakanabazwa kandi ko ivyo biruko mu gihe bahora bishuzwa amahera yo gukura imicafu mu mihana. Sukurike riracakunze kuboneka mu gisagara cacu ca Bujumbura, na cane cane muri ano makazi dusanzwe tubayemwo, bikaba bigateseshwa rumuri. Hari ababikora babifizemwo ubumenyi buke, n'abandi babifata nk'ibintazi. Hari n'abafata bakarindira amayarara yabo yuzuye mu mpangu, bamwe baza kuyatora babuze aho babishyize, bakarindira vyuzuye bakabikinira agahumbezi mw'ijoro. Ugasanga nk'imifuko nk'ingahe y'iyarara irunze imbere y'impangu zawe, co ugasanga iri mu mufurege iruhande y'aho uba. Ya mvura nayo yagwa ugasanga ivyo bikukumuye vyose ibirunze mu rupangu rwawe, canke ibisandaje mu mpangu zose. Ivyo navyo ugasanga bice bitera za ndwara zituruka kw'isuku rike na kolera n'izindi. natwe mu Nyakabiga turafise ikibazo c'iyarara. Nko mu kwezi bategeza kuza gutora iyarara nka 3 mu kwezi, ariko ubona ubu twanaje gutora nka rimwe. Aho ne tuba tugize Imana, hari igihe bamara nk'ukwezi bataje gutora. Ngiye kora nko mu babanyi bacu bose amayarara aruzuye, kandi ugasanga n'abantu bafise imiryango, abana, kandi murabizi ko badatoye amayarara nyiri imvura iragwa bashobora kwandura n'izo ndwara bakagwara ayo macinya ayo makorera. Twifuza rero nk'abantu bari hejuru baduserukiye ico kibazo ko bogikora mu nzira, bakavugana n'aba BJF badufasha badutorera iyo yarara. Bitumva igituma rero bataza gutora ayo mayarara. Nukuri turababaje rwose n'isuku rike riri mu mpango z'abantu. Twababwira yuko tumaze nk'amezi anarenga kuri atabicafu baza kudutwarira. Umwanda waratubwiranye mu rupangu, ibiyarara vyaramaze kuborera mu mpango z'abantu. Bamwe barabura aho babitereka mu mpango bakabishira ku mabarabara. Nukuri birateye isoni, ibicafu vyaboze. Bamwe ugasanga batekera iruhande y'igifuko kiriko kiracoje kibizi binuka iva mwinyo. Turasavye ababijejwe batugarukire baze baturabire ingene badukuraho uwo mwanda mu mpango z'abantu. Tukaba dufise n'ubwoba yuko nk'abana bacu basigaye bagwara ibintu vy'inzoka cane. Wamuhereza umuti ugasanga umwana inzoka zimumereye nabi nariko arafungura, arabona bazana bavyinsutuda. Nukuri ndetse tureka ko ari umwanda muke n'ukuri, kubera benshi batekera iruhande y'ibikopo vy'ibicafu isazi. Nk'ubu n'igihe c'imvura, ibicafu iyo binyagiwe n'imvura bica binanuka. Turafise ingorane zikomeye, bajeje intwaro nibatugarukire harabe ingene izo modoka zabo zishaje bozisubiriza izikomeye bagadutwara ibicafu biri mu mpangu. Turakeneye isuku, nibadufashe badukuyeko ubucafu. Amara turayabariha baje kuturihisha, turabariha amahera ukuri ko hanze. Harabe ingene batukuriraho ibicafu mu mpango. Amabarabara yose urenganye biteye isoni, n'ibifuko vy'iyarara biteye isoni n'ukuri. Abo banyagihugu bavuga kandi ko mbere no mu gisagara ca Bujumbura ahari hashyizweho ibikono kugira uwari we wese azarashiraho imyanda ngo ntawe vyubahiriza, kuko atateko rihari rihana canke habe abikurikiranira hafi, ahubwo bagasaba leta gushiraho ibihano bihana uwarenze iryo tegeko. Ahantu hose baje gusiga tuzunguru nta TV yatwo ihari ntawe udukurikirana. Ibicafu usanga byuzuye basengera ngaho nyene hasi. Abagamba n'ubwo gusa umuntu aratemberera benshi ngo umuntu ashike, ikibonekeza nuko aho buri burya bugunguru rimwe na rimwe budakurikiranwa. Usanga bwaruzuye aho udushika bwaruzuye, ugasanga ibicafu biriko biratembera hasi biri hirya no hino nta mpande. Usibye kubiturira hamwe nigeza ko nsanga naho hantu hameze nabi hasa nabi. Aho hamwe naho ugasanga mbere bana bucambura, ugasanga ijya mbere ifuniko bayitwaye, ugasanga canke icuma caraheze kinasubirizwe canke ntibaro ingene bavyuga. Kosa sijya abanyagihugu abanamba aho bikosa n'ibyo abajejwe gukora imicafu atabikora ku gihe, ndetse bakanabikurikirana ngo barabe aho bigeze. Akisiko banabigumizaho, akisiko binatera amasazi ugasanga agomba gutera indwara abantu baba bahegereye ndetse n'abahaca. Nego harashizweho ingingo z'uko hagati mu gisagara bashiraho ibikono vyose umuntu afashiramwo imyavu, ariko ivyo navyo bavyoheza kubera atateko rihari canke atanabikurikirana ngo baze baraba ko ivyo bikono biriko birashirwamwo ya myavu itandukanye imwe ituma isoko ryiyongera mu gisagara. Ico mbona leta yadufasha nuko hojaho ingingo
hano wese ashitse iyarara ahatategekanijwe kurishira ivyo navyo urabona ko bica bituma isuku rike ryiyongera mu gisagara cacu ca Bujumbura. uwo munyagihugu yahora abura hari toborera canke nyene agatinya no kuritobora kubera gutinya uwo mutura ku mutwe butaratamanzura iyo yiteye mu ngundu y'igitoke canke iyo yisakiye mu gisaka aho naho atari karakinjakinja mu mukenkekenke ukamuha imikoro akabona kwikora mu gahogo. bakunzi b'ibiganiro bica kuri RPA ijwi ry'abanyagihugu tubashyira mu kiganiro dukingire ibidukikije tuko turabira hamwe ibijyanye n'isuku mu gisagara ca Bujumbura ahavugwa imyanda ibonekeza ahatari hake iboneka ry'iyo myanda yanegurwa na bamwe muhanira ikingwa ry'ibidukikije mwishira hamwe abagenzi b'ibidukikije bamesha ko hari ingaruka ku bidukikije muri rusangi zituruka kuri iyo myanda yibonekeza. Mamere Sabushimike arirongoye avuga ko ibinyabuzima biba mu kaga biturutse kuri iyo myanda. Ayo mayarara afise ubwoko bwose bw'imicafu twavuze birafise inkurikizi mbi ku bidukikije no ku binyabuzima biri mu mazi no mu kiyaga Tanganyika. Ubone kino gihe rero c'imvura urabona ko imvura iguye icitwara ivyavuye muri iyo micafu yose bigaca mu makanivo bigaca mu zandahangwa mu za Kanyoshi izo nzuzi zikamanura muri Tanganyika. Haba harimwo ya myuka harimwo ya mavuta y'ubwoko bwose nayo iyo umuntu ayanyoye bizofata umwanya muniniya azofatwa n'indwara za kanseri ya mafi na zandagara iyo zafashwe n'ivyo bihingu nyezina navyo kandi bitegerezwa gutanga ubumara kuri izo fi n'ibinyabuzima muri mu kiyaga Tanganyika no muri izo nzuzi tubiriye bija mu mubiri wacu kazodutera indwara za kanseri hanyuma n'ivyo binyabuzima biri mu kiyaga Tanganyika bikaba vyafashwe n'ubwo bumara ugashira kwayo mazi aca yandura ubugira gatatu mbere no kumbuye mu duhema mu kirere urazora buciye iruhande y'iyarara wumva impwemu zinuka cane izo mpwemu rero zikubise muri aya mahaha yacu zidusigamwo imigera yagiye iciye muri izo mpwemu igaca idusigamwo indwara zo gukorora n'izo guhema. hari ibyo kugwa kugira ngo ubuzima bw'ibidukikije ntibubandanye bubangamirwa n'imyanda. Umutumire wacu Mamere Sabushimike asanzwe arongoye ishirahamwe abagenzi b'ibidukikije adondagura ivyo kugwa anashimikira ku kuntu abajeje intwaro bo kwikubita agashi bagashira imbere isuku mu ntumbero yuko igihugu kigira isura nziza. Murumva rero ko ivyo bintu vyo kugwanya imicafu vyo kugwanya amayarara bitegerezwa guhagarukirwa n'inzego zitatu abajeje intwaro abo bantu bataye amayarara abo bantu banywa amazi mabi be nabo bo kwa muganga bajejwe isuku. Ivyo bintu bikozwe nta kabuza yuko iyo ngwara ya kolera yorandurwana n'imizi. Birababaje cyane kumva ko igihugu c'u Burundi kiguma cisubiriza uko umwaka utashe abantu bagwara kolera dufise abategetsi dufise ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati ubushikiranganji bw'amagara y'abantu ubushikiranganji bujejwe umutekano izo nzego zikoranye ntacobuza yuko izo ndwara yaramacinya ari kolera ari zindi ndwara zijanye n'iyo micafu yuko zogwanywa zikaranduranwa n'imizi. Ikindi gitegerezwa gukorwa nuko umuntu wese ategerezwa kwimba akazu kasugumwe gakwijije amategeko. Navyo biyoroshe iyo abo bajejwe isuku n'abajejwe intwaro n'abajejwe igipolisi bakoranye. Mwishirahamwe ryacu ry'abagenzi bidukikije turasavye dushimitse turasagasagira izo nzego zitatu zikora ibishoboka ku buryo ata muntu azokwicwa na kolera, ata muntu yosubira kugwara indwara zivuye ku mazi mabi zivuye ku micafu y'ubwoko bwose kandi abarundi dushobora kuzigwanya. Twihagateka dugwanye iyo micafu duhereye mu bisagara vya Gitega vya Rumonge vya Kayanza kandi turafise nabo twisunga dusangiye EAC ntako botera imbere natwe ngo tugume dutukwa imicafu mibi.
nshuti bakunzi b'ibiganiro dukingira ibidukikije nino kwizo ntererano za Mameta Bushimike umwe mu bahanira ikinirwa ry'ibidukikije arongoshira hamwe abagenzi b'ibidukikije duhereje ko kino kiganiro ocuno munsi ikiganiro gishimikiye ku kuntu isuku rike ribandanya kwibonekeza mu mihingo itandukanye y'igisagara ca Bujumbura umugwa mukuru w'ubutunzi w'igihugu. Ndabashimire mwebwe mwese mwaduteze abiri kuva mu ntango za kino kiganiro gushika aho gihereye. Ndashimiye kandi abatanze interano muri kino kiganiro aribo Mamesa Bushimike arongoshira hamwe abagenzi b'ibidukikije hamwe n'abanyagihugu bo mu mihingo itandukanye yo mu gisagara ca Bujumbura. Hervé Nuhire mwari kumwe kuri mikro ndabatezeye ndabifuriza amahoro y'Imana. Cari ikiganiro dukingira ibidukikije, ikiganiro mutegurirwa mukagishikirizwa na Radio Publique Africaine ijwi ry'abanyagihugu ku minsi yose ya gatanu. Izo n'ibiki numvaga yemwe reka reka amakurata n'agahinda gusa mu bisata byose n'amarira n'imyidogo biharangwa. None Kapitori nawe ivyo bituruka kuki? umve basha namwe ngo bituruka kuki mwene mwumva ko biterwa n'intwaro mbi. Intwaro mbi? Intwaro mbi no kuvuga iki Gasaruvato? Intwaro mbi naho ubona atagisata na kimwe gikora cisunza amategeko bituma igihugu gihungabana mu bisata byose. Makura umve makura hajya wumva bavuga ko nyakwigendera perezida Nkurunziza yagandaguwe ahawe isumu n'abamusubiriye ubutungane ntibugire ico bubikorako. Umugwiza atunga Jackson Simbananiye batazira kirahwata akagandagurwa kakaba kamizwe n'ingoma n'uruhara yagize mu rugamba rwa CNDD-FDD. Umumenyesha makuru Sandra Muhoza apfunzwa aziriki. Muganga Christophe Sahabo amaze imyaka 2 mu munyororo atarubanza rumwagira azira umunoho wakagwi k'abategetsi. Ivyo byose bituma ata muntu n'umwe asubira kwizera ubutungane. Emwe sivyo gusa warumvise bavuga rugomero rwo ku mpanda rwanyurujwe imiliyaridi 54 zari kugubaka zikagabugwa n'akagwi k'abategetsi. Umukuru w'igihugu Ndayishimiye yavugwamwo ikarangira hagaritse amatoza kuri iyo dosi. Bibuke ya mamiliyoni 120 y'amadolari yanyurujwe n'ishiramwe Prestige mu rudandazwa rw'ibitoro. Havugwamwo n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline. Ubusuma mu gisata c'ubutare ivyo byose bituma haza ubukene, ubushomeri, ubukene bw'imiti, tutibagiye ikikagurika ry'umuyaga nkuba, ubukene bw'amazi, isukari, igitoro coco. Emwe twarumiwe. Yo ndatahuye bayo ivyo byose bigasonga gusibe n'ubusuma bwama bwibonekeza igihe cyose amatora ageze bisigura ko twamado twagwa nabo tutitoreye. Ubu rero ndabonye igituma ibi byose bitigera bitorerwa umuti. Erega yemwe inyinshi zova muri twebwe abanyagihugu. RPA akaba ari no ngaha amakuru twari twabateguriye aciye agarukira. Mwakoze mwebwe mwese mwari muduteze yompi. Bakoze n'abagenzanje bo mu ruganda rwo kumenyesha amakuru bafashije gutororokanya ano makuru nariko ndabashikiriza. Ntibagiye n'abahinga b'ivyuma batumye ano majwi abashikira tagatosi. Elvis niyo mungere nariko ndabashikiriza ndabikibanuye ndabipuriza kuroranirwa mu banyu no mu byanyu naho butaha.